Imana ishimwe cyane. Turakengurukira Imana ko twavyutse turi bazima k'uyu munsi wa Mungu itariki 17 ukwezi k'umunani umwaka wa 2025. Ndabaha ikaze mu nyigisho za Rhapsodie de réalités. Ni inyigisho zidasanzwe mushikirizwa buri munsi kandi twizere ko zigenda zibafasha mu guhinduka mu buzima bwanyu bw'imwemu. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'umunsi uyu munsi ritubwira ngo rambira mu isengesho. Reka twisungira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo ca mbere c'Abitesalonika kigabane ca 5 ku murongo wa 17. Haravuga ngo musenge ubudasiba. Imana ishimwe. Isengesho ni uruhande rw'igikorwa c'ubuherezi cyangwa ubusuku bwacu nk'abakristo. Utegerezwa rero kuba umugabo canke umugore w'amasengesho. Utegerezwa kwamizako mu masengesho. Ibi ni vyera. Hari ibintu bitazohinduka gushika usenze, kandi ivyo ni kubera ububasha n'ingaruka z'isengesho. Mu vyahishuwe 5 ku murongo w'8 hahishura ikintu gikomeye kubijanye n'amasengesho. Bivuga ngo vya binyabugingo bine na babakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi bafise inanga bose n'inzavya z'izahabu zuzuye imibavu niyo gusenga kw'abera. Mw'isezerano rya kera Uhoraho yarahaye amabwirizwa umuherezi yo guturira imibavu mu gitondo no ku mugoroba mw'ihema. Ariko Bibiliya ivuga ko ivyo vyose vyari igitutu c'ibintu bizoba. Tubibona mu gitabo c'Abaheburayo kigabane ca 10 ku murongo wa 1. Haciye imyaka myinshi intumwa Yohana biciye kuri mwemu arabona mw'ijuru yerekwa ukukuri gutangaje. Ibibindi vy'inzahabu vyuzuye imibavu nivyo masengesho y'abera. Iyo usenga mw'isi bija imbere y'umwami nk'imibavu. Umwami Dawidi yarafise ishurwa bw'ivyo. Umwami yaramuyoboye kugira ngo atahure ko amasengesho yacu mu vy'ukuri ashigwa imbere y'Imana nk'imibavu. Nico gituma yavuze muri Zaburi 141 ku murongo wa 2 ati ugusenga kwanje gushigwa imbere yawe nk'imibavu. Amasengesho yawe yo gusenga aduga ku Mana, agatembagaza imigambi y'umwansi, agahindura ibintu mu karere k'ijuru bikavamwo impinduka nziza mw'isi. Nico gituma ukwiye kwa musenga. Umurongo wacu utangura uvuga uti musenga ubudasiba. Fata isengesho nk'ikintu gihambaye kandi uzotangazwa n'impinduka mu buzima bwawe n'inguvu nyinshi n'ingaruka za mpwemu yera muri wewe no mu bigukikuje. Igihe cyose bishoboka witandukanye n'ibindi vyose maze usenge. Vuga mu ndimi igihe cyose ubonye akaryo. Kandi nimba kubera imvo kanaka ubuze umwanya wategekanijwe wo gusenga, urabusenge vuba inyuma yaho. Yakobo 5 ku murongo wa 16 haratubwira ngo ugusaba k'umugororotsi kugira ikimazi kuri vyinshi mu gikorwa cako. Rero senga kandi ukomeze gusenga. Ntuvuge ngo nasenze ejo ivyo bikwiye kuzonyobora mu ndwi yose. Oya, ivyo tubwirizwa nuko dusenga ubudasiba. Impanuka zoba nyinshi cyane gusumba bidakozwe. Kubw'ivyo dutegerezwa gushishikara mu masengesho gushikaho umushaha wa nyuma turonka ukazanwa mu bwami imbere y'inyakugwa gishengero. Imana ishimwe cyane. Nyigisho z'uyu munsi zitubwiye ibidasanzwe ngo dusenge ubudasiba, turambire mu isengesho. Nshuti mukundwa, ushobora kuba uri umukristo warakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ariko ukaba warahororokewe mu bijanye no gusenga. Inyigisho z'uyu munsi ziradukanguriye kuja gusenga ubudasiba ngo turambire mu isengesho, nitubishiremwo ubunebwe. Ego gusenga birashoboka yuko bikugora, ariko ibiva mu masengesho vyamara ibintu biryoshe, vyamara ibintu bitunezereza. Rero genda urambire mu isengesho. Nimba wari warahororokewe, genda usubire usenge ubudasiba. Kijya wipfuza uzokironka niwahora ku mavi, niwahora imbere y'Imana. Ntuzohavuko, nta waje imbere y'Imana yikoreye amaboko wasubira inyumuko. Imana ishimwe cyane. Reka renda gutumirire muri risengesho. Data mwiza, ndagushime kubera iteka n'ububasha bw'isengesho
biciye muri vyo mpwemu yanje itumberana n'ubugombe bwawe butunganye bwo kugendera mu bwiza buguma bwiyongera. Ubuzima bwanje bwaratunganijwe na mpwemu wawe, kandi nguma nkomezwa, nyobogwa kandi nshigwa mu kibanza co kuroranirwa. Nta bihe na bimwe vyondengera, kuko nkora ndi mu kibanza c'intsinzi n'ukunesha imisi yose. Mw'izina rya Yesu, amen. Reka turangize duha akanya wowe wifuza kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Birashoboka yuko imitwaro yakubanye umurengera, birashoboka ko ibibazo ari vyinshi, birashoboka yuko ivyo vyose biriko birava kuko utahaye ikaze umwami Yesu Kristo mu buzima bwawe. Yesu Kristo ni wamwakira mu buzima bwawe, uzogira amahoro. Nubwo vya bindi ushaka bitazoba biraboneka, uzogira amahoro kuko Yesu ahashitse haboneka amahoro. Ndakwifurije kumwakira rero nshuti mukundwa, uwo mwami abe mu buzima bwawe, maze ugira amahoro, maze nawe ushobore gusenga kandi isengesho ryawe ryumvigwe. Erega utarakira umwami Yesu Kristo, mbega wosenga iki? Birasaba ko banza kumwizera, ukamwakira muri wewe, hanyuma amasengesho yawe akumvigwa, ukagira inyishu, ukagira amahoro mu buzima bwawe. Nimba wifuza kumwakira rero, urashobora kujana nanje muri iri sengesho ryo kwatura. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuja akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icyaremwe gisha. Turagukeje, ubu ncitse icyaremwe gisha. Hari icubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza, hamagara kuri 61 40 ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo, mugira umunsi mwiza.